Hari ibanga rishobora kumara imisi myinshi rihishijwe, ariko ukuri ntikwigera gupfa umunsi n'umwe kuraja ahabona. Urupfu rushobora kukwambura vyinshi ufise: urukundo, umunezero, ndetse n'ibindi, ariko ibanga riba riri inyuma rishobora kwica imitima y'abasigaye. Iyi si inkuru y'urupfu gusa, oya, ahubwo ni inkuru y'ibanga, ububeshi, n'urukundo rwataye inzira. Ni inkuru y'umwana muto yihatira kumenya icishe uwo yakunda, ariko akaza gusanga ukuri kuri mu rugo rwabo. Mwaramutse canke umwiriwe wese aho aherereye. Amazina nitwa Niyokwizigwa Claudine. Nje ngaha kubereka itandukaniro hagati y'amakotegisi abiri, cyane cyane kuri twebwe abakobwa ndetse n'abamama. Kita kotegisi imwe tumenyereye yitwa kotegisi ya soft care canke kwinyeto kimwe zose tugurira kwa botike, na kotegisi muganga iri mu ivuriro ryacu twita Alpha Security. Iyi kotegisi mwese muzi dukoresha yitwa soft care, ni kotegisi abantu benshi tuzi yuko iva mu ntuze mw'ipama, oroke nta pama ririmwo. Iyi kotegisi bayikora mu bikarato, barasya ibikarato vyaheze, hama ico bakora bobo barashiramwo ntuze poudre, agashiramwo keraderere. Kuvuga murabona yuko nabibonye ikotegisi, murabona yuko iyi ni sashe iriko, kuvuga n'inyuma ngaha hariko isashe kugira ngo bije bicafu abakobwa dusohora niyo wicara ntibishobore gutasha ku mpuzu. Reka ije kiba kuvuga ko kuko hari mu bikarato muri intuze muri iyi kotegisi wazo ko ari pampa, iyo yambaye keshi na keshi amantuze bije bicafu biraduga bikagusubiramwo, niho cyabona havuka agenda by'ama infection. Gasanga umukobwa aragerageza akamesa sous-vêtement yiwe, agategura ikintu bita toilette yiwe, mugabo aguma abona ama infection, aje kwa muganga ama infection aguma yironuvera atazi ahantu yavuye. Kesha bavuye kuri kotegisi ukuntu yikoresha misi yose, ukama misi yose usanga ama ubucafu kudugamo. Iyi kotegisi nabazaniye ngaha nk'inyishu ku bakobwa benshi, ni kotegisi muganga canke tukayita Alpha Security, kotegisi iri mu ivuriro ryacu. Ikotegisi ni kotegisi ikozwe mw'ipampa, na mubona umengo ni gatoya originale. Iyo yambaye nawe yambara umunsi wose dushobora gutasha, kandi ikindi naco rimwe akantuze umutukomeye cyane twita badan. Kwaje abakobwa mukunda kugira ikibazo muri mu mihango, mukumva muragira ibintu byo kugira imigongo, abandi ugasanga muraribwa cyane gose. Iyo wambaye ikotegisi naho n'umupira cyangwa umupira yambaye, kuko akabadani kari ndani na kabande niyo uri mu gishoze kafata burya bucafu uri mu gitereko gashobora kubukurayo buke. Kuvuga wayambaye igihe kinini ntusanga keshi na keshi na ama infection ajaragabanuka buke. Cyane nk'umukobwa agise ikibazo cyo kugira akava cyane, iyo wambariye ikotegisi iratindika kuregulariza, ugasanga usigaye uva imisi mike cyane n'amaraso akagabanuka cyane gose.
Mama. Mama. Sa. Mama hayaheze igihe kinini ntakubona mu bwo buryo. Kandi nkubonye mu bwo buryo bintera ubwoba n'amakenga menshi. Kuko haba hari ikintu kidasanzwe kiriko kiraba canke kigomba kibe. Ngaho rero mama mbwira habaye iki? Yego cyane hari ikintu kigira kibe ntagira icyo nkora. Umwana wanje nintabanguka ashaka kugwa mu mutego. Mama, umwana wawe Joanna ari mu bibazo kandi tutagira icyo dukora bishobora kuba bicana. Mama, gira ico ukora rero. Yego cyane burya ntacazoba mu gihe nkiriho, ahubwo injira mu nzu umurungikira ubutumwa umubwiye ko ndamukeneye aho ari hose, ibyo arimo byose umubwira aze ubu nyene. Ida, hari icyo nshaka kukubwira. Uno munsi ndyamye cyane uvume ngo hari abantu bariko barakinira ngaha. Inje casanga n'abantu bariko barakinda. Nibaze ko ari indoto bisanzwe. None ko je mpora n'indoto ndiho ndaguruka mba niho ndaguruka. Iyo uriko uravuga ko indoto ari ibintu bisanzwe, uravye abantu basanzwe ko barakinda bari Bande none. yari mama wanje, dada wanje na mama wawe. Reka nizere ivyo ko ari indoto nk'uko bivuze. Kuko twosanga atari indoto twoba tugiye kuronka akazi gakomeye. Ida, akazi ko twamaze kukarabonga, ahubwo nakandi kaza kiyongerako. Karibu mwana wanje kandi narinzi kuza kubanguka. Murakoze cyane mama. Joyce, igitumye ndakuzana hano nuko nashaka ndagushimira. Waraye unyeretse igikorwa ko wagikoze neza, kandi niwabandanya uko nzogushimira kandi bizogushimisha. Murakoze cyane mama. Nanjye nditeguye kubera buri kimwe cyose gishimisha umutima wawe.
aho mwana kandi kwa heri.
Biteye Sawa. mwiriwe neza. Yego. Mama ari he? Mucomba. Okay. Nziza. Twamba dufungure. John sifungura. Muhamagaye mama mufungure. Musitse nta petit. John areka gufyina ngo dufungure. Kuva ryari utumva? Kuva ryari utumva umuntu akubwiye ikintu ukatinda kumusubizana? Nakubwiye sishaka gufunga sishaka gufungura. Urabimpati? Je ndi umwana muto yeho no ushaka kurya nashonje. Birye.
Reka ndabereka itandukaniro riri hagati y'iyi kotegisi yacu na kotegisi twese twambara ari kotegisi ya botike. Kuvuga yuko rya pampa nababwira, ipampa ntigera rivunguka, urabona ko bica bishika nk'ubuyi. Rya pampa ryose ukuvuga ko hari ibikarato baba baseye, abonye yuko byamaze kuba ubuyi. Kenshi na kenshi yambaye nicyo gituma usanga umuntu ariko aguma agora ama-infection. Iyi kotegisi yacu ye kotegisi yo mu ivuriro, urabona yuko ka gapampa kugira nagashyizemo n'iyi saha katigeze gahinduka, kagumye kwa kundi koko ntikigeze naho wogira gutya ntikigeze kavunguka, kuko yoyo ari pampa original. Ndabitabure byose ishiremwo murabitandukaniro biri hagati y'izi kotegisi. Ya soshe nababwira ituma mudatasha, kenshi na kenshi bashira inyuma abakobwa benshi mugasanga umuntu yagize amaprotema yumva ikarashuha hagati y'amaguru akanamyoka. Ni isashe bashiramo kugira ngo ntimushobore kugirane utashe. Urabona kotegisi rero itandukanirizo rihari, urabona ko iyi dusanzwe dukoresha yoyo haracarimwo amazi. Ubwa ya kotegisi muganga nayo y'amazi yanyoye yose naho ushobora gucurika, ntishobora kugira yo ntishobora guseseka. Niyo diferanse rero hagati y'izi kotegisi muganga zibiri, yo kwa muganga ni kotegisi mutangurire mukoresha mwese. Tubahamagarira rero gukoresha kotegisi muganga, kuko benshi usanga abamama benshi umukobwa aragira mariage akagira yuko abyara ntashoboye kubyara, kuko infection iraza akaza buke gatera ibintu by'amaside mu gitereko, mu nyuma naho akazamo ibibyimba, bituma usanga kenshi na kenshi umukobwa cyangwa umumama agiye kubaka adashobora kubyara, ko byavuye kuri aya ma infection. Ageraza buke agatinda agacika ibibyimba.